turabaha ikaze abamenyesha amakuru bose bashitse muri kino kibanza turabashimiye tubaha ikaze hano mu rugo kwa Mutama ni kuri kabine ya Maître Jean Muvayo et associé hama ni point de presse ijanye n'amasezerano ari hagati ya Maître Jean Muvayo hamwe na Apotre Jean Paul murazi ivyo bategerezwa gukorana hagati yabo rero tutarangiye reka duhikaze n'urugo arafise icyo atubwira ego murakoze. Oui, bon après-midi. Merci Eric alias Fox. C'est Botay Babizama na Idriss, ce sont mes attachés de presse, mes conseillers en communication. D'abord, je vous souhaite la bienvenue ici. Ngabani Furije Nyakuwa ngaha Apotre Jean Paul namuhaye ikaze ngaha kuri cabinet yacu social muzenya cabinet Maître Muvayo associé. Bon, si ibintu bitangaje mugabo ko abagenzi babimenya n'ibintu byangombwa. Uyu mubona ngaha Apotre Jean Paul badusanzwe dukorana imisi myinshi cyane gose mu byerekeye ico bitante n'ijuridique contentieux guhanurana mu byerekeye ibyo amategeko kuburanira cyangwa kumusirukira muri binabiri. Rero urabona yuko konsoma banga menshi cyane gose nakaza akora ni kenshi ayo abazomukenera bakamukena kugira ngo abazwe canke bamenyeshe ibinabiriya abo rero bamukenye il faudrait bien s'adresser à notre cabinet nico twashatse ko officialiser no munsi nejo bundi bamubuze bazoturondere twebwe kugira ngo tutunganye ibinabiriya. Ngaha rero nkuko mubizi natwebwe turabantu dufise akazi kenshi cyane inakaryo kugira ngo hamwe wo tubura cyangwa tuseruka abo dufashanya amabanga yo ngaha muri cabinet Maître Muvayo associé nibajya batatu mubona ngaha abandi bafatiriwe wa mbere ni Maître Cestine mubona waguruke niwe chef de cabinet ngo ngaha niwe jeje amabanga mushikira mu biro yacu mu cabinet ngaha akajaja Maître Nkuzimana Jean Bosco akajaza Maître Matene Davidi aba n'abavoka babunyoye babishoboye cyane gose kandi bakorana umutima ubwira ubwitonzi bref la déontologie de la profession d'avocat. Rero muri make nivyo aza kuba nkumbure utubazo tungahe kuko urabona ko si conference kwa mutere ni kumenyesha ibibaye n'igituma bibaye. Ijambo ni nyakubahwa Apotre Jean Paul hanyuma cyo profita kubikurikira murakoze. Murakoze cyane. Batubabera cyane banje kuraho amazi uko nabo uko tuko turasinya amasezerano muna kwata amasezerano tutari na kinji uko ndatwana ma imbaga zawugera kure kandi ariko badandaza ibintu byabo nagoma manze shime kuba uyu munsi tugeze aho twicana na Maître Muvayo Jean tuzinanya yaciye imyaka atari mike kuko mu ndoto zanje za misi yose naguma mbona guteza imbere ishengero hamwe n'igihugu biciye mu gukora cyane. Iyo umuntu ariko arakora rero agenda akora yisunga amategeko kandi abo bakorana nabo bisunga amategeko ugasanga des fois haraba ama interprétation de la loi. Ico gihe rero umuntu agenda akenera hirya no hino abantu bashobora kugenda bamuhanura juridiquement kandi bagenda namurienta kugira ngo adava asanga yaguye mu ruzi agwita ikiziba. Kandi hari n'igihe usanga muri ubuzi bwacu dukora haba mu mashengero haba iby'imipira cyangwa kwisumamwo
ugasanga abantu baguteye muri ubuca ndakuriya iyo rero dahuye n'umuntu ashaka gukonsera juridiquement urashaka ugasanga wihuse kuburana cyangwa gushwana ugasanga ahombye akacanka kandi kandi twamaze kubona yuko hano mino misi abantu kubera kubirana kw'amarezo sociaux ibiki abantu bashaka kuza bakonona izina ry'umuntu utazi iyo byavuye utazi uko byagenze maze ugasanga buri mwanya abantu mal intentionnés vraiment barakwagirije ibintu tu ne connais pas toi-même pour des intérêts commerciaux kugira ngo baduze ama views umuntu akaza atagufashe ikintu kimwe sans commentaire sans ni quoi ukirotuva uri mwibarabara n'ibindi bitandukanye mugabo je ne sais pas si les cabinets sont à la hauteur mugabo nous avons voulu que bimwe bikorwa byacu bya misi yose c'est vrai que twakora comme abakonseiller comme ibiro bya contentieux nabyo turabona aje twaza ko binazoba iyo bibaye bon turahanuza vaut mieux prévenir que guérir avant turamutelefona tukamubaza ibi nabiriya two bigenza gute avoka mubona ngaha bakatubwira kugira ngo ibintu bigende neza no munsi personnellement numva ari ntambwe nteye kugira ngo ashobore gusinya amasezerano d'une façon officielle twadukorana bitari officialisé d'une façon officielle kugira ngo byose bigende neza mu buryo bugaragara kandi bishobora gufasha buri muntu wese rero nibaza ko nagomba ndabashimire nimwaduha akanya turaza kwapoza la signature sur le contrat nasomye aname conscience nkabona ko ikwiye kandi ibere ko ndayisinya murakoze cyane Tu le quartier. Le 19. Le 19. Thank you. Ça va les amis? Marché quand même, bisanzwe rimaze iminsi mbona federasiyo y'umupira w'amaguru utumira abaririmbyi bafasha abantu muri ico gihe rero twashaka kubaza muri federasiyo ya basket eske ibyo bintu bizobonekaho ndazi yuko ibyo bintu bibayeho abaririmbyi muri ndazi murafise ingufu z'uko abaririmbyi b'abarundi batera imbere muri ico gihe tuzohabwa kandi nibaze yuko ibyo bintu muri federasiyo ya basket muduhamagaza bakabafasha umunezero abantu bacu nibaza yuko ariho konti bariho tumwarikira abayaviva murayikurikirana neza mubaze no muri viva hari abaririmbyi benshi bazohaca mujya promotion kujya kuri viva hanyuma wendi ukayaciye ni Estanish même yaciye kujyana basketball ou déjà basketball yamufashije kugira ngo ashobore kuronka itike mu kana Kinshasa hamwe ajanye na Christian Xavier kugira ngo nabonye ashobore kuronka itike yo Gedaria. So basketball is a family. It's a family. Yeah, it's a family. It's a family. Abo wese amambisyo yashaka kuba realize ama treatment n'ibindi yo we are here for you. Tulinga kubera mwebwe iyo mwumva mufise ngomba gushikiriza inimero zanje murazizi tuzeza tuboriente muravyumva tuboriente hanyuma dushe kuyaga if you have a dream you have a dream together we can achieve more. muri bande Elsie wahehe ingoma zose ikibazo nari mfise ko twagiye bijanye no gutungana n'ibiti kuri ibi tumaze ibisi tubona by'abaririmbyi nyene bavuze tugacanamwo n'abamenyesha makuru
hari ukuntu umuntu ashobora kwandika inkuru ari aya mateleviziyo online canke iby'amakikindi. Ese wanditse inkuru birashoboka ko umuntu ashobora kukwitwarira akaja kukwitwarira avuga ngo wamwararaje kandi we wanditse ibintu wabonye kuri réseaux sociaux naho ukifitiye icyemezo dessus urashobora kuvuga ati je ntanzi inkuru umumenyesha amakuru ugashira ko n'agapointera ugashira ugashiramo n'amadute nuko ukayitanga. Ese umuntu yoshobora kukwitanga nuko nashizeho ifoto ya Spox nicyo kibazo nayifise murakoze. Ibyerekeye jugement y'abantu baba auditeur bashobora kuba babonye inkuru kuri TV web cyangwa muri journal cyangwa ukuntu ngo umuntu yamutwaye ifoto yayikoresheje elisi izo manza ngamanaza kiyenga z'abantu b'abanyagihugu abantu mwese nga mugabo hari ico bita intention mategeko hari ico bita intention akaca bico bita element legal na element materiel. Gukoresha ifoto y'umuntu utamwambuye ubusa, utamwambuye ubuntu bwiwe, jewe kubwanje jewe simbona ikosa aho riri. Hari uheretse kuza nga mubiri wanje ngo hari umuntu yangize ifoto muri ntuzenya muri aba bindi byabye muramusohora clip sivyo genda biraba vraiment sanga abo sanga barazinanye jeje chamba baje sanga barazinanye sanga nayandi mafoto anahandi bari kumwe ku mafoto kandi iyo foto ni bisanzwe yarikora twenga kandi mu rufasoni yambaye neza nta bintu byo kumambura icubahiro Imana yamuhaye, nta bintu byo kumwaraza bari birimwo, ariko bimwe niko nababwira mugashaka kubigira irefu nimujene ngo kwanya nabwo none hamwe kwicara uyu muntu nihiye kosa uwumagiza ko mbona ari foto isanzwe kandi muzinanye unushaka dushinga urubanza uruhu no kwitwaza ure rubanza kenshi rero les images mu gihe umuntu yakuye ku iceyi yashatse kukwambika iceyi canke yakuye agashambara canke yakoresheje ibintu ifoto yawe mu kuja kudandaza akwitwaje mutavyumvikanye aho hasho kuba ikibazo. Kuvyerekeye inkuru nayo murazi amategeko y'abajournaliste l'objectivité, la neutralité ni ibintu biri conseiller ku bajournaliste buri wese. Hariho waba uwemewe n'amategeko waba ataremerwa n'amategeko, hariho deontologie, professionnalisme, ibintu bisaba umenya yuko bikuguye ko mu gihe amategeko akufasha mugabo mu gihe wakoze wubahije amategeko y'umujournaliste, la deontologie professionnelle d'un journaliste aragukingira. Murabizi ko amakamenshi n'amariko na secretariat muri sense amakankayo ni menshi cyane gose.